usanga abakobwa sabizigirwa bakaguma bahinda babahungu bari hariya ngo ngiye hanaka ngo ngiye muri ibikombe igihe mandi madiyo kwigana n'abandi bahungu mu bindi bikorwa atari vyiza. Title yayo na yico nahise ngo vibes ya kasamutwe no musa usanga bitwa ko abantu bitwa ko abarongozi mu ishengero gasanga bagiye barirara mu bakirisu babo baguma babasaba ya ntara yamaja epfo bagomba kuma bidunyura. Fata karara nkawe ni wowe français bo je nkaje wivanye nabimwe mu vyiyumviro mpora ntanga mpora mvuga kuri page yanje ndiwe kuno munsi yavise je niko influencer mo abantu na cyane ugasanga hari ibintu bimwe abantu batari baza bariko baramenya yego ndiwe yego kandi urabyemeza kuri ijyaniro ndiwe kunzi cyabo cyabo Steve aho muherere hose maze komeze fresh komeze neza nanje ndashima n'iteka kuri post okay turi kumwe n'umukomedie Shado tutakamutse cyane murakoze cyane ndabaramukije nizere ko namwe meze neza nanje meze neza ndi wabandi fresh nawe ndakubona abantu ni fresh okay no munsi cyara tuje kuganira kubintu bijanye n'aba influencer turabona muri minsi bakora byinshi cyane n'aba influencer ariko shaka kumenya kwazi muri mbega mu influencer umuntu yake barabijugiye cyane ni kubera yuko hashaka hariho ihiganwa okay nibaza kugira ngo amenye ngo best influencer bo ugerageje kurondera muri kazinduzi canke muri w'igifaransa ngo ni dictionnaire ukabaza barakubwira mu influencer canke créateur du contenu n'umuntu akoresha navugisha bita projet personnel canke akoresha réseaux sociaux canke no mu kibano mu buryo bwo gushikiriza ivyiyumviro vyiwe ukuvuga ivyo vyiyumviro akabishikiriza kuri izo abandi banabwiye soit muri community bikomwe muri quartier rumba mu muci kanaka canke ku mbuga ku réseaux sociaux ego bivanye n'imbuga kanaka akoresha canke ama page yari yose akoresha uwo muntu akaba akurikiranwa n'abantu ivyo vyiyumviro vyiwe bikaza kugira ico bikoze kuri abantu mukurikirana mu kubahindura mu buryo novuga bwo kwiyumvira canke mu buryo bwo kubatera intege bakagira aho bavuye naho bageze bageze ego agasoati hari abantu usanga baza bakinfluencer positive ugasanga umuntu yashizemo ivyiyumvira abantu mu buryo novuga buri bwiza bagahindura ivyiyumviro naho bageze canke nico bashaka gushikako mu buryo bwiza n'abandi baza ku influence abantu mu buryo bubi nico gituma nk'akaroro kari hafi uravye ibihe igihugu caciyemwo hari abantu ivyiyumviro vyabo wasanga atari vyiza bihamagarira abandi bantu mu kugenda gukora ibinaka biza kwica novuga iterambere ry'igihugu bigatuma abantu bisanga ahantu hatari heza. Uwo muntu yavuze ivyo vyiyumviro bivanye n'aho ariko arabishikiriza nimba ari muri community canke kuri page ya Facebook canke ku zindi platform bivanye n'abantu ko baramukurikirana agahindura ibintu n'umwe influencer. Anuvuga ngo mu influencer si umuntu akora kuri réseaux sociaux. Si umuntu akora kuri réseaux sociaux gusa ugiye kuraba ku ma Google uriko araba n'indangura kintu canke definition canke bakavuga ati mbega mu influencer ni iki ni inde abameze gute bamukubwira ni ku bintu bitandukanye haba mu réseaux sociaux haba muri community haba ico bita ama forums ahantu hatandukanye nibo mashobora gushikiriza ivyimviro biza guhindura abantu tugiye kuraba tujanye cyane kuri réseaux sociaux kuri réseaux sociaux mbega mu influencer afise fata nk'abantu mukurikirana benshi cyane canke naho yo bari baki gusa gice gusa kapsanga baki urumva hari abantu no munsi abise abantu bakurikirana benshi biyita ba influencer atari ibo urumva
ugasanga uwo muntu yama avuga ibintu by'ubuntu bw'uburofa gusa hari ibintu murandaba nkavuga ati ugasanga muri akurikirana n'abantu benshi mbwa gasanga ibintu ariko ni ibintu urumva joking ni inkuru zini ngaho bo urumva singomba kuvugana ugasanga akavuga ibintu bo hari ama video muramubona kabona vraiment nta nyigisho n'imwe irimwo ibintu nyine byibereye ngaho akabaza none uyu muntu ngiri yagombye gushika koki ugasanga mbere mwe nabo bantu bafite n'abantu benshi akurikirana atari ko bamukurikirana ngo kugira ngo bagire icyo biga ngo ya kugira gusa bitwenge rero uvuga ngo urumva ko influencer ngo kugira ngo twenge oya kandi umuntu erega umuntu wese nawe naho uba udafite impano yo gutwenza agira uratera inkuru abantu bagatwenga none uri umu influencer none uvuga ngo urumva ko ati inkuru bagatwenga ngo influencer no hari gihe rero umuntu ashaka afite igikundiro bivanye n'ibyo bw'uburofa bwagira abantu bakabukunda bakabikurikirana hakabaho n'ubundi muntu avuga ati jewe ngomba kwigisha communauté ngomba kugira ico ntereye kugira ngo abantu bahindure ivyumviro c'est ça l'influenceur kandi nukuvuga umuntu abantu baza kugukurikirana gitigiri kigenda kiraduga bivanye no kungena abantu bagenda barakunda ama content yawe uriko urashikiriza ego bigenda biraduga bukebuke ibisigura rero kugira abantu benshi bagukurikirana ko bisigura kuri iki umu influencer hari n'igihe uhagarika bya bintu bya joking aho ugira by'uburofa ukagenda mu bintu bizimba biza kwindira ivyino cyane kuvyo ngo nivyo utanguye ko kuzana ngo okay ngo ndabihevye ngo cyande urumva ugasanga n'ama commentaire atandukanye yes tugiye kuraba irebe FM tinza itigura ikaguhiganwa itigutegura ihiganwa n'ubu bakora nibaza bakora tora tugiye kuraba muri bajya abantu baba baragiyemo batu bashoboye gutora bariko baritoza bajya abantu ubona babikwiriye kuba boja kwitoza abonzi bose ari bamwe yamwe ariko wumva yego ushobora kuvuga amazina ayo nkababona wada abajado harimo basimbizi harimo na ndandiko mutana sinyo kwaye nabonye mwe abantu batari bake nafanira vine makina amafilime narabonyemo hariyo abantu b'imikino nabonye itandukanye n'abakina amakomedi n'umwe yambara imisatwane neza wese nabonye n'abandi benshi cyane mbega ikibazo gicakiye mbega abo bateguye iryo higanwa kugira ngo atore abo influencer bafatiye kuki kugira ngo bahitemo abo bantu ikintu bafatiye ko ico rero sinibaza ko kizi mugihe umva utari muri bo ntushaka kukimenya bo bafite ico bafatiye ko kugira ngo abo bantu bon chambere mbega abo bantu nibo babatoye cyo ni chambere canka abo bantu nibo biyandikishije kugira ngo bashobore kuba muri iryo higano urumva bakaba barabatoye icyo bafatiye ko bakaba bariyandikishije abo bantu tetre ko nawe afite impamvu yatumye uwo muntu agirane yiyandikisha ashaka kuvuga ati je ndavye ko nakurikirana ibikorwa byanje bazontora bakaba barabatoye hari n'abantu none ndashobora bo hari abantu shaka kuvuga mbega naka nkora shaka kuvuga ati mbega ko mutima atarimo mbega ko kiginga atarimo kandi n'abantu bakurikirana nabo nyine rero ico ngomba kuvuga bafise impamvu bashaka ko baratwaye ico barabiye niko no uvuga hanyuma atari bo babatoye n'abari yandikishije nibaza yuko biratahuritse cyenda no kuri Google andike definition ya influencer bego muri hanyuma akorere kuri iyo definition numva yikwije babone ko umuntu vyukuri ari ivyiyumvira ariko aratanga bivanye na haherereye biriko bizana novuga changement iri positive ko influence positivement cyangwa négativement cyangwa atari umuntu nyene wo kuryohera abantu ngaho batwenga gusa bikaba bihetse fata karara nkawe ni wowe français bo je nkaje wivanye na bimwe mu vyiyumviro mpora nanga mpora mvuga kuri page yanje ndiwe kuno munsi yavise je niko influencer mo abantu na cyane ugasanga hari ibintu bimwe abantu batari baza bariko baramenya yego ndiwe yego kandi urabyemeza kuri ijyaniro ndiwe
ariko abantu bayibaza ati wewe niyo kuko musabe kina comedy c'est vrai ngo ba comedy ari unabonye ngo ba comedy ndashobora kuba nyina comedy mugabe ivyiyumviro mba niko ndatanga mu bwo buryo bwa comedy akari ivyiyumviro biza ku influence abantu canke kuko igihe cyose sinamira muri comedy ndasaba utu video duto nkora kandi ndashobora kumara jewe n'indwi zibiri kwezi ataka video nakamwe ndakora kubera ko mba numva ama content ngomba gutanga mu bantu abantu wapi bino bintu si ibintu biza kugira abantu ibyo ico bifashije abantu canke ico biyizemwo gasanga amazi ico gihe nkiriko ndarondera content ziza gutuma zifasha plutôt ziza gufasha abankurikirana canke abasanzwe bakukirana page yanje yego kuko ngerageje kenshi mbere no kuraba la plupart y'ama video nshirako ya comedy dukina nakurikiranwa cyane nk'ama video mpora nshirako ndiko ndavuga ibintu kana akabiza gufata community biza gufasha community ajya kurikiranwa cyane nayo nshirako ndariko ndavuga ibintu je na comedy abo mariko ndavuga ibintu biza gufasha community kuko la fois passée narigeze ko ndiko ndavuga ikintu cy'abakobwa bakundanye n'aba diaspora ugasanga abakobwa baba abadiaspora bafasha mu bintu byose baramugaburira baramwambika sinzi ngira hose ikintu cyose barakimufasha usanga abakobwa asabizigirwa bakaguma bahinda babahungu bari hariya ngo ngiye hanaka ngo ngiye muri ibikombe igihe mandi madiyo kwigana n'abandi bahungu mu bindi bikorwa atari vyiza biko nderekana ejo canke hirya yejo iyo babacakiye baca baza ngo nimumfashe ngo gusaba ikigongwe canke ibiki kandi twarababwiye ni mu ma video yakunzwe cyane yakurikiranwe gose kuko bavuga ati biri kuravuga ni vyiza bashiki bacu nibikebuke nibyahinduke ejo ndi ku radio mu biganiro zinduka nari kuri live aho mbere nantuze title yayo nayico nahise ngo vibes ya kasamutwe aho nako ndavuga ku bintu biriko birabona munsi mu my eglise no munsi aho usanga bitwa ko abantu bitwa ko abarongozi mu ishengero gasanga bagiye barirara mu bakirisu babo bagomba babasaba ya ntara y'amajepfo bagomba kuma bidunyura gushika naho harabaye amacimo yaje menshi tandukanye avuga ati ibyo bintu nivyo reka tuvuge ibyo bikorwa kugira ngo babikora bagirene babihebe ahinduke kuvuga ati ko turinfluencer abantu guca ubwenge aho bari urumva ndababwira bimwe mu video nagenda kurikirana y'abakozi b'Imana gasanga umuntu umukozi w'Imana ko aravuga mu ishengero ngo haleluya urabona ndabwira ngo wowe uri ko nguranyumva ngo uzoba ngo umutunzi ngo rurangiranwa ngo mu bagenzi bawe bose ngo we ngo kuranyumviriza ngo muri kano kanya abivugiye mu rusengero usanga habayemo abantu benshi kandi benshi barabagenzi none akubwiye ngo uzoba umutunzi rurangiranwa ngo mu bagenzi bawe bose kandi muri kumwe n'abagenzi ngaha mu rusengero numva ko ari ububeshi deje muri kumwe n'abagenzi barozo cyo muri gitunzi rurangiranwa gute abagenzi bakandi abanyene barimwe n'abanyene bumvise ivyo bintu numva deje ko ucumenga ivyo bintu nabi ko urumva rero ngomvye kwereka yuko nanje ndi influencer hari ibintu ama content nza nkreya nkavuga ivyo nshikiriza biza gutuma abantu buguru ku mutwe bagahindura ivyiyumviro bagatahura le monde actuel keno vivo anyway katubishimiye cyane reka tuje mu tuntu tubundi gato iki turiko turastare mu Burundi ni byo kumenyekana cyane c'est vrai baraba bimenye kumenyekana ariko tuvuye yuko kwisi yose ibintu baragiye ku rwego rwo kumenyekana n'ikibura ni ko nabo batagiye guhura na PDD cyane urumva ije na PDD byo biri ku yindi level noneho kina kubonana na PDD tutazi n'Icyongereza moshamo yaga gute kiga nyene ucawiga nibaza yuko rero hariho na manque novuga yo kumenya ururimi yego yuko baba badashobora kuririmba izo ndirimbo muri izo ndimi z'abanyamahanga yes kuko na PDD none uzoje muyinjisha indirimbo y'ikirundi kuko nabo bandi bavuga ba Diamond ba Bana Boy bariko baravuga muri ibyo ko bagiye bakabonana nabo bakabasiga utuvuta bakaca bajya hiti nuko baba capable d'abord yo kuyaga nabo mu rurimi rw'Icyongereza betwe ni bangahe basha kuyagora ururimi ni baki banga basha kuririmba iyo ndirimbo mwanzo mwisho ubwo rurimi gusa ni bangahe ni baki urumva rero ivyo nibiza kuba suforme novuga y'igihome iza kubloka novuga iyo kumenyekana kuri ubwo rwego ruhanitse
na cyane rw'urwego novuga ngo ni mpuzamakungu urwego rw'isi kuko urinze ushika hariya muri tazini uburi novuga umusore wakasamutwe atari babana kandi ugiye kuraba none nabo twita ko abasare bakoma ku migambo bangahe bafise n'aba followers bangana no miliyoni nta n'umwe nta n'umwe dufise abasare bari indimbo zabo basanga faze muri mugabo simba muri Tanzania simbira ngaho za Kenya za Uganda za Tanzania Rwanda sanga nk'umuntu na Harmonize aje ryari atanu mwasenete mu myaka 10 yafise mundi mu bijanye n'ivya music sa followers barenga miliyoni urumva uwo muntu deja abafise audience nini gose biko mukurikirana kandi bararimba icongereza bafise n'indirimbo zariye hit mu gihugu barimwo mbese no hanze igihugu zo mucongereza ibyo rero mu kibazo Chembe nibaza nabo bagenda kwana na pidi akabasiga utuvuta nk'aba bamwe barundi nibaza niyo hiti kugira oya nibaza yoba Tyogorana none ubona nko pidi do mu Burundi yuko arabo yagiye kure bo jewe pidi do mu Burundi bamuze umbo numva bivuga ngwa nawenzi mugabo numva ngo bageze yagejeje kure bagasohoka igihugu eske nabo bageje basohoka igihugu kubera ko byagenze ntumbaze ariko nawo nini batwara bacaza impamvu none kuko abo bantu bavuga abantu tuvuga ko yasohoye ariko muri misi bitiko turababona base n'umengana abantu nyene batariko baravuga cyane ko biravana n'aba usanze yerekana ibikorwa nivyo vyivugira ugiye utyakoraza ibikorwa wapi hanyuma ikindi naco no kumenya mbega abantu bakeneye iki kuko ikibazo kishaki hari kubera iki indirimbo za kyari zo ziryoshe gusumba indirimbo zo biri no mu bintu maze kubona urazi ko indirimbo za kidumu za kyari zo zari ziryoshe cyane gusumbize ko rasohoro kubera ko kera yani ariko wasona nasema kuumiza kichwa bari yumvira cyane urwego ruhanitse kandi ariko bw'ivyo byaradushikiye muri timu cy'avuga ati mwegwe comedy muko mwasohora kera nzo zari ziryoshe paraporo izubu bwo batebana kwamaze kwa professionnel biki kuko twe nta marepetition tugira twacha tu oya ntayo twigira umwanya wa marepetition twe warahize twarazi koze zarakwiye ubo repetition tuzigirira mu ma community urumva cyarubwa ati rero twacha dutorera ngaho twacha tubonana twatora ngaho ama comedy dukora ukaje usanga bya bindi byo kurondera ibi gukaya le mots clés tugomba gukoresha urumva y'amajambo yakasa mutwe dushira mu nyaza uryohera abantu basanga nayo usanga kera twarafata kandi tukabigira naho rero sasa bavuga telefone yuko dusubira kwicara dusubiye gukora mu vya kera rero nisho no hamagara nabo bagenzi bacu abaririmbyi urashobora gusanga umuntu indirimbo yewe yaririmbye kera yari ifise urumva intango niherezo ukumva ko ari histoire kana ariko araririmba iza kuryohera gutyo baga bisanga ari ibintu urumva urabyumva usanga bagomba bifokaliza ku bintu byo kuryama byo byamana kubarekwa gusa mu gihe kera bakuririmba histoire kumva ko ari sawa ariko je nibaza yani bihe uko bigenda biri si ukuvuga ngo nibihe n'ugutera imbere mwana amaze gutera imbere mwana nakubwira boss mwana nakubwira nivyo nigeze kukubwira nakubwira ati iyo mwana amaze gutera imbere ntasubira gurondera ivyimviro vya kasa mutwe nyine ibintu bizima ashagoye bana n'ugucisha mu professional sinivuruga namaze kurwego urumva mu gihe abandi baguma bavuga ati katugume tuzana ibintu birumva haricyo bita hiti y'ibihe byose yamiriho urumva haro hamwe mu video twebwe twakoze uno munsi azokama ari hiti y'ibihe byose atazigera fudika video nahiba iza iguma yakubise neza ni uzomva ngo turino ngo twakera tuje yasanirirenga nimba muri wumva nyene wagafirinze twebwe nako ama video turaba ingene yararyoshe impano y'amajambo ari mwibiki kumva nyene kwaguma naho nico dukeneye sandirimbo zibihe byose z'umwanya wose zizoguma zihari urumva zijanye n'iki nibihe tuba turiyemo nkwereke nk'akarorero bijya ndimbo kaziba imana inkunda izoguma ariko ko umuntu wese agowe arimo birebire bamurenganije ati ntaco kazima imana inkunda umuntu ati kazima imana urumva bizoguma ari uko rero sasa reka tugushimire cyane Cishado uravuye cyane yego merci beaucoup ndashimiye Kago Chavo TV ukomeze
kubashigikira na cyane mu kugira ama partage ugenda klika kuri subscribe cyangwa s'abonner kugira ngo dukomeze gutezanya imbere mu mpande zose kandi ndabibutsa yuko na Shisha Ado afise channel ya YouTube ni Shisha Ado OG mukomeze kugenda gushigikirana mu buryo bwose utezanya imbere ne twatunga twese bizokoroha kugabiranira amafaranga cyane uko umu influencer uvuga ibintu byubaka ego reka tubashime cyane bakunze ikiyago ca Vyose TV mwako madukurikirana yani kiganiro cyacu kirangiriye bandanye muryoherwa n'ibiganiro byacu mushirako sabone mutagira sabone like cyane turazikeneye no commentaire na partage zose kugira ngo ibintu bandanye kuba byiza bitezanye imbere twese ciao ciao